turabarundi murabizi imico n'imigenzo y'abarundi irategekanya ingene abantu binjira inzu kwinjira inzu birisunga iyo mico n'imigenzo cyane cyane muri iki gihe muzi tumaze imisi nyiricoro mukuru w'igihugu arongoye abarundi bose ariko aratwigisha akaranga n'akarangamutima tugaruke ku mizi tugaruke ku isoko tuvibuzi mu tujibuntu tugaruke kuri ya mico myiza iranga abarundi ico kirima rero nivyo ni hari ibikorwa bimwe bimwe bimaze gutangura gukorerwamwo byo kwitegura kwinjiramwo nyezina mugabo dutekanya kuzocinjira vuba ivyo navyo urabizi umuntu tushobora kwinjira nk'abitiza iyo umuntu yitiza arabanza akirukana ibisigo aho vyimutse akahimurira umuntu weje akahimurira uwundi ivyo tushobora no gutegura urubanza rw'abarundi tugaterereza inzoga tukanahasengera ona twashize Imana imbere tugategura bikorwa nko gusenga tukinjira ahantu hameze neza cyane abo dashobora gutereza urukanywa tukabatereza amashi n'umugere bakaza tukinjira nyene n'iteka ryinshi nikirimba rero umugambi wo kucinjira urahari turashobora gukora ivyo bita kwitiza tukaba turagenda vuba mugabo hazoba urubanza rukomeye cyane hajya ahantu twinjire mu iteka ryinshi n'abatumire baze hanyuma n'abavumvyi ntibazokumirwa mugabo twinjire nk'abarundi nk'inzu nyene y'abarundi muca mwumva rero yuko umuntu ugiye akora urubanza abanza guca igitoki akagitarika no gutereza agaterereza sikera cyane ni vuba nta kibuze nta n'ikiyota kuko yaba umukuru w'igihugu canke abamufasha bazokorera muri irya ngoro bose nta n'umwe yarasanzwe abuza hakorera ivyo rero mu minsi ya vuba isango rizomenyeshwa kandi mwese muzoba muhawe ikaze.